Majo ingo murabe turasubira rero kubaramusa nshuti namye bagenzi ba Ashali TV mudahengeshanya kuraba ibiganiro vyacu turababwiye yuko twahinduye strategy bari mutumenyereye muri filme mugabo no musi rero turi mu biganiro kugira ngo tubandanye kubaryohereza kuri ubwo rero mugumane na jewe kuri microphone uri kumwe na je Ali Ibn Daud hanyuma inyuma ya kamera uri kumwe na Kante Boy kuri ubwo rero uno musi rero twagiye kuraba umuntu novuga yuko ariko arabikora neza mu mihingo myinshi itandukanye habe mu gufasha canke mu biganiro byinshi hama turaza kuyaga byinshi bikomeye kuri ubwo rero tubasavye yuko mwokora subscribe kuri channel yacu tongera kandi tubasaba yuko ibiganiro byacu tubahereza misi yose yuko mwobihereza nabandi kugira ngo tubandanye twiryohererwa aho turi habe mu bihugu bindi bitandukanye za Amerika za Australia za hose kugira ngo ibiganiro nk'ibi bibashikire kuri ubwo rero gumana na jewe nganire nuno mugaye. Okay nkuko twababwiye rero je namaze kumushikira uno mugaye babu uno mutipe bamita Isaac hama bite rero Isaac ni sawa Ali mwene David wewe ngo bakwita Isaac mugabo jewe nzi Isihaka hakabaho Izahaku wemererihe muri ayo amazina yanje ni iryo zina rya mbere mu Burundi n'igihugu cyose kuva isi Imana irema isi ushobora kurivuga mu ndimi zose zibaho kandi riguma rihindagurika. Isahaka ni Cyarabu, Izahake ni Kirundi, Isaka ni Gifaransa, Zahaku mbere rurimi numbaze Izahaku hari rindi zina bita ni preno kudakunda kurivuga mani kurakure weri kibavuze mani kurakure je naragwaye cyane nkiri muto ndakwa gupfa baca biragenda uko nta kundi mbe ari bamenyesha makuru vagiye baba mu YouTuber kuvagiye jewe mu YouTuber nawe naragutanze ngira ngo uravyibuka nawe navyo ni naragutanze gusa wantanze kujya hit wantanze kujya hit sawa bakunzi ba Ashali TV no musitiro kumwe na Isaac ni CEO Isaac TV CEO Isaac TV wewe ariko araremereye bwabundi akaduga kandi ko gafyonda wa muga je mfise ibiro byinshi mbwa Isaac TV no musi je naje tuyage na wewe kimwe amajambo abiri canke 3 canke 10 bon wewe uri umumenyesha makuru novuga yuko mumenye uri mu YouTuber kuba umumenyesha makuru ngo tuzovyita tubishatse canke utabishatse senze rero ngo nzokutwita ngo ariko manyina turabamenyesha makuru ko jambo mu YouTuber mu kintu bon urumva rero Isaac ngi kibazo nagenda kubaza wewe rero mu YouTuber canke umuntu uzega navuga yuko abikora neza je hano hose nciye ngo manumva bagenda baratera amashugwe ni ihe secret ukoresha muri ivyo bintu ibanga ukoresha kugira ngo batera amashugwe kuko hariho umwe mu kiganiro twebwe twaravye bavuga yuti mu bantu baje kugirisha kino kiganiro ni twaca ku ino televiziyo yonka no kuvuga izindi TV zose bazankiye niyi wanje bayankiye abo ahore bivana na branding y'umuntu bivana n'umuntu ngira shaka nk'abantu nk'abari usanga bavuye hanze kenshi usanga kwira ati jewe vraiment bivana ngira Isaac bayizi hanze bayizi muri Amerika za Australia za na muri Saudi babademu biwanyu hariya bose bavuga bati nukuri twebwe bani Isaac TV hariho n'abantu vraiment to general posting inkuru batapfa bayemeye par exemple ari ibintu byari maze iminsi bivugwa sinzi kiriko akiri na Daboje bavuye muri Bantu Boy arano nubu bataravyemera ati Isaac ntacarabivugako bisigura barindi ico nzobivugako rero nanje nico narase kushikiriza amakuru ibinyoma neza kuzoshikiriza inkuru nyayo kandi yari urusako guruhiye yuko kuje na kiriko na Daboje eske baravuye muri Bantu Boy bavuye hari abavuga yuko yavuye hari abavuga ataravayo ari ama system yo gukora kugira barabe nyine bo mukura mu dramati hayitinga ibintu nk'ivyo bo sinzi ni ibintu bikora vuga rero divese bikora vyegeranya hama ukuri nzo gushira hamwe bashikirize ukuri ivyo rero biri mu bintu abantu bankundira abantu barakunda urusaku
deja ronka kandi ka exclusivité n'ubu taramenya nawe ariko je ndicaye ngana bazo kamenya twagiye twicaranye ngaha nyene je naronse inkuru nshasha ihiye ariko urumva rero iyo nkuru bayirindira iwanje nawe uraza kwibona iwanje uraza kumigwa wewe twari kumva ushobora kuyimbira kugira ngo nanjye ndayikorere ariko gamana none bigenda gute rero ego Isaac Classic jewe uno munsi nibaza ntituje kuyaga nkumbure ngo ntuzega je naje nzanya kadeba ngaha ako kadeba je nagakuye iwawe ako kadeba niko shaka tuyage kuburya kino kiganiro nikiza kuramba cyane buya ndagerageza kugicagagura aho rero uri kurivugira ku bantu ati ntibahave barambirwa ntikiza kuramba Isaac Classic uheze wewe je nariko ndaraba stati yawe saramba karato kiza asho cyaratabuze ariko wa muhungu karatabuze ni mundabire CEO yambaye kirato gitabuse vraiment ni problem Isaac Classic reka tuje mu kibano muri vie sociale mu buzima busanzwe je narabonye wapostinze kuri stati yawe wavuga yuko ari ubushakashatsi we wakoze ubwo bushakashatsi bwavuga yuko ngo burya urukundo na cyane cyane ngo abantu bubakanye kugwana bakamenagurana imitwe utanguye gutwenga ati kugwana bakamenagurana imitwe kiri mu bintu bituma urukundo rwiyongera nivyo ico kintu rero nico ikibazo nshaka no musuki ugishimangira kuko abantu si bose ntabwo ari monde yose ibona stati yawe ngaho urumva ntabwo ari monde yose ibona stati yawe ubu no musere nshaka rero ubivugire kuri monde ko kuri YouTube ikurikiranwa n'abantu benshi waravyanditse ntiwavyanditse ivyo bintu naravyanditse shaka rero rusigurira ukuntu gukubita umugore canke kugwana mu nzu ni gute vyongerereza urukundo kontrere y'amahoro niki igihushanye cy'amahoro ingwano kurakoze rero inyishu nayitanze iyo rero inyishu ya mbere bisigura avant yuko haba amahoro hatangura ingwano ingwano rero habaye hacaza amahoro bisigura rero icyo nashitse kuvuga ubushakashatsi burerekana neza yuko umukobwa cyangwa umuhungu imisi yose iyo mubanye kwanza yajya urazi kwanza musherishushu arayo bose barabamarayika sinaba marayika gusa ahubwo barabantu bikundaniye cyane bakundanye neza ariko muri mumaze kujya mu byo kubana kubera yuko haba ari ibintu byo kumenyerana urazi umuntu mumenyeranye cyane nkawe umenyereye cyane ari cumenga ibintu byose wobimbwira ucumenga wovuga ivyo wishakiye deje kuranyagiriza ngo nambaye kirato gitabute inzu gitabuse eka gumiza mikro ngaha bisigura rero ku muntu yoza kumpa interview utamenyeranye niyo mbaza nko kurambaza wewe yawe menyere ucumenga turangana we rutwe ariko nawe ubundi en fait nivyo ndavuga nivyo kabisa ivyo rero hapana blague sina blague sakaseseshwa rumuri abantu bose kugira babane baryoherwe neza bagira ibiki burya babubakanye kugira canke uwo mugani umwe bavuga bati ntazibana zidakomanya amahembe je nibaza yuko ni gusa kujya gutukana mbwa ntabwo ari kumenagurana imi oya kugwana nyene nta muntu numwe amaze imyaka ine mu ndoa mu rugo atarigera yicuza kubera kinarongo cyangwa kubera kinarongoye ivyo ni ibintu bisanzwe yemwe mwe muri sawa umva rero ndira kandi abwire impamvu rero bizibi kenshi biza kuba bakobwa barongoye bakiri bato ku myaka ingana ngo n'ubundi bushakashatsi nakoze nyuma ya burya ati iyo umukobwa wese arongoye akiri muto guhera 17 ans kuduga mpaka 23 ans umva imyaka 17 mpaka 23 umukobwa arongoye muri iyi myaka 3 abakiri muto iyo rero ataronse formation ikuye kubijanye n'urugo yuko mu rugo hariho benshi babazi yuko arongowe abagiye gufina agiye kwanika amenyo abagiye kubana akabeza ko rwarukundo rwari mu busherishushu au contraire ntamenye yuko umusheri shushu
yararira ati nkeneye kwambara impunzu y'iraki zine ukita hasi ku biti no ku mabuye ukarondera mu mahero ukamugurira impunzu nimba ari kuri pasika nimba ari kuri bonane nimba ari kuri ride akaronka gahuzo ariko umaze kumushira mu nzu azanye ibintu by'impunzu z'iraki zine ku ride canke kuri pasika canke kuri bonane ubwira ati bebe no madame yo yamaraba niturari hinzu ndaba vraiment niturari hamazi raba vraiment niturari ubuzima hanini ubuzima haca haza ibintu by'amakonsommation ushaka kumwereka yuko kandi nivyo vraiment niko biba bimeze nyine bo umva bitaho kuraba iterambere ry'umuryango umuryango bari umuryango deja haba ari ibintu byinshi bamukeneye bamukeneye gutera imbere bamukeneye ibi n'ibiri Isaac je ndazi yuko abakunzi bawe bagukurikirana kuri Isaac TV basanzwe bazi yuko ubazi umwaka uramaze guhera imyaka 2 n'inusu imyaka 2 uramaze nyene gushika nyene tukagwana n'umugore tana bigakomera mboya turagwana n'umugore wawe gusa karacamwo tugakomana amahembe nibisanzwe nangara yuko bantu nkatwe bwe turaba star yo ni danger sana ujya kumurongo utumessage yo masikina mu rugo challenge duhura nazo nyinshi ni handi usanga ondige message n'abahungu bambe n'abakobwa bari kora gufelicita nibiki ariko antuko yarabimenyereye yaramaze kubimenyera yabonye ko ari ibintu bisanzwe kuko niyo mora ry'abafana afana bijevye abafana benshi kandi batandukanye rero arabanyibwira ko bankunda arabampostinga arabagira ibiki kandi nuko mubana yamyipostingira shabisheri vyanje nangorane Aiza classic kibazo ko kirire niki je mperuka kuronka makuru menshi atari abantu na cyane cyane bishimikiza ibintu by'uburasta uburasta ubustar basi bakajya amahera abantu bo muri mu Barabu abano muri Barabu ni aba bakozi bo mu Barabu abakobwa bari mu bihugu by'Abarabu iki kintu nico byagenze gute harabajya kandi bakabahinda yuko harigeze kumva ngo selection y'abastar ngo baza mu zambere mu kujya amahera y'abakobwa baba ari Saudi arubise mu witwa Bienfrima arubise mu witwa Ndewundi kandi urumva nyene bararonka amahera menshi ariko biravuga mugabo birabaho none Isaac wowe kukuntu wowe uzwe bijya nta bantu bo muri Saudi baragushobokera yaje banshimira prima barahaye bagushimira mugabo barashimira ati Isaac prima felicitation dukora akazi keza no kuresha bro wacu reka tugugure n'agafanta ugasanga ko arangurira agafanta nagiye ejo muri gutora Samir yo mudata araho muri Saudi prima araguha nyene ati Isaac genda prima witorere usumira umwana amata kandi bisanzwe kandi neza cyane n'umutima mwiza nene ko hari abantu cya wumva ngo bari ko baridoga nyene muri abo bantu nzega ngo jewe ngo kana karandi amatira baresize amasezerano babagirani baba bashize amasezerano biki yuko bazoya basubiza urumva urazi gituma ndakubaje kino kibazo nuko hariho abantu ariko ya deba wayivuye ko iya deba twayihejeje ne ntwaje kuyishura ati birashoboka sinzi ko nabo batabitahuye bandike muri comment je nahetse kubitahura antuka sisawa nico gituma nce nigarukira nkuko je no musiki ncanzanye ngane kudendaguza gusa ibiza kwa nkace ndabihiba turumvikana biza kundendaguza nariko ndavuga ngo iki kuki Tekora kumva nariko ndavuga yuko abakobwa muri Saudi bagize abakobwa muri Saudi nukuvuga abo bakobwa muri Saudi uzawumva baci we nk'ubu nka akaguha nk'ibihumbi 100 siko ntituzi byo mwavuganye mugagiye ku ruhande ukazawumva ngo uriya muhungu ngo yarandiye amafaranga ibi bintu naho uravyumva none akujya amafaranga uri kigugu reka basireka je basi mbeho nuko numvise ngo hari ukuntu ngo basambanira ku matelefone bajya ni bamwe babikora shasi bose bashikaje bari mu bihugu by'Abarabu bakabahinda yuko babakunda mubareke mubazeko yo mana yanje reka vraiment yo dosigarukire ngaho abo muri Saudiya ni mubareke bifite amagrupe yabo badushigikira kandi baratwikundira vraiment baradukunda rero cyane gaje Isaac vraiment abakobwa benshi muri Saudiya Imana ibahezagirira hari bibizi ndabibahaye n'abana beza benshi baranyibera
baranyihera amanuzanye baranyihera ama views Isaac je ngo nakubwiye je kiganiro cy'uno musi sinza kukirandiraho cyane sinza kukirandiraho cyane urana ikiganiro cyanda kimaze hasigaye ikibazo kimwe cyararasala ikibazo kimwe cyararasala ni ryari umukenyezi bamwita umutambukanye oya umutambukanye n'umukuru w'igihugu umukenyezi nawe n'uwo ari we wese n'umugore wawe n'umukenyezi merci beaucoup urakoze vraiment kandi ubaye mu bantu ba mbere batoye kino kibazo hari uwo nakibajije kino kibazo ubuheza ambwira ngo umutambukanyi ngo ni bamwita umutambukanyi yatanguye gutambukana n'umugabo urumva iki kintu ntigishoboka rero bakunzi ba Shali TV je no munsi sinshimye kubadendaguza cyane no kubatevya ngaha kuri channel nizere yuko mwaryohe bese sara sisara komeye baga sisara komeye kandi yaraki ubuzima buragoye mu bitahure musaza wa Sisi yahize mu kuyora mu journalist oya umviriza bakunzi ba Shali TV jewe sindi umujournaliste comme tel mugabo je ndi umukinyi wa filme nkuko je nababwiye no mu ntanga ndi umukinyi wa filme rero iyo ndinze mbu umukinyi wa filme ni nkuko noro nka hall yo kuba journaliste turumvika urakoze bisigure ko ngandi kunda kina ukuri ati je sindi umujournaliste and conducting ikibazo nyamukuru rero naje ndakubaza ndacyusoza ikiganiro cyafashije ko ariko turaba inyungu zibiri baze kuzabutavuyemo inyungu zibiri no inyungu ya mbere nuko abantu bubakanye botahura yuko ntazibana zidagiziki zidakomanya amahembe hanyuma ikigira kabiri kugwana mu rugo bituma mwebwe mwagwanye mwisubirako siko none donc niwe solution sawa hari kindi nawe wongera icyo nokongera ko nuko mugire subscribe kuri Shali TV no kuri Isaac TV mushikira urwaruka dushigikirane twese muri rusange ego nivyo novuga gusa merci beaucoup kumbaza giza wambazagije vraiment bikwiriye Imana ihezagira Shali TV muronka amafaranga menshi nawe guhezagire muri Isaac TV urakoze cyane muronka amahera menshi kuri YouTube muzompeko reka rero tubashimire cyane bene data tubashimire cyane nongere kandi amushimire Isaac TV ku makano kanya twaboronze burya turarusha ahantu tuvuye se ahantu hasanzwe ari yanjaniranye turarushe ko mwabibonye Isaac ushimira abantu nabashimiye iyo tubarakoze cyane bagire na subscribe voilà kubwo rero mubandanye mudukurikirana turabakunda cyane ciao bye bye